Mwaramutse niba mutayibonye ndabibamenyeshe hariho feature aho bashobora kundukira message direct cyo bita inbox. Iyo feature nayisa n'uwayivanyeho ndababwira impamvu. Impamvu ya mbere n'umwanya musanzwe nta mwanya munini mfise kusoma ajya ama message. Impamvu ya kabiri nuko nubwo ndayasome nta bintu vyinshi nkora kubera iki abo ma message novuga ko ibintu abari karavuga atacisha no bikora ko ama message ya mbere ndimo novuga ko ntaba nshaka no kubona na message y'umuntu aza muri inbox gutukana. Uzobona abantu baje uri kigoryi uri kiriya kavuga amajambo menshi cyane bo wovuga uti yihoze mugabo mba namaje kuyeshisha kwa maso umwanya mba nawutakaje mba natakaje ubwongo bwo kuyasoma. Hariho n'ayandi none hateye n'ubwoba imbonerakure zitazi gusoma. Ndaja kubabwira imbonerakure cyo gisigura hari abantu bagomba bambaza ngo kuvuga imbonerakure bakandika ngo bagazigama audio rero nimbi kubera yoyo ubanza kuyumviriza yose canke omwe agace kagira ngo umenye ikiri kiravuga. Umva wamaze kuyumviriza igice ubudekana bivuze gushika no kumwisho ukabutakaje iminota ibiri y'ubuzima bwawe ariko wumviriza nonsense. Bo abantu rero sishaka ko barungika message marezo umuntu ashobora kubakuramo bonyene nshobora kubafiltera bonyene nibona guhera ko mugabo nabavanyemo d'abord baze bararungika ama comment mu bandi bandike mu bandi hanyuma tuganire niko biganiro bimeze. Ntaguja kusanga umuntu mu nzu yiwiwe ngo tuganire no kumusanga mu nama mukaganiriraho hanyuma ama audio yoyo avuyemo donge utazi kwandika bizoba bimugoye. Sino gituma imbonerakure mutamenya kwandika kandi amashona ari y'ubuntu vyagenze gute. Hanyuma ica kabiri harimo ama comment ambaza utuntu novuga dusanzwe nyereka ingene bugurura Facebook, nyereka ingene bugurura YouTube, nyereka ingene bamonetiza utuntu nk'utwo n'utuntu ushobora kubaza kuri Google n'utuntu ushobora kubaza buri muntu wese. Ntabwo byosaba jewe ngo bari nja kubikukorera ibyo babiridikira mugabo kandi ama message usanga atari make. So ayo nayavanye ayo nyene urumva nta kamaro kuko aza muri inbox. Hanyuma ama message novuga y'akamaro ni yaba abantu batinya kwandika comment kubera impamvu z'umutekano bari mu Burundi canke barahandi banka ko bababona. Je novuga ko navyo nyine usanga ndabizi ko abantu badashobora kwandika mugabo kumbure ugire account iri privé. Abantu benshi bafise account novuga ziri anonyme niko niyo termo akoresha account ziri anonyme atari kuzina ryawe atari kufoto ryawe atakiyo nakimushira kusivye gukomunikana muri ibi bintu komusa ugashobora kwidagadura ukazurahisha amanuze yiwawe personnel amadone personnel bijanye n'abavuga bati bo jewe yikani personnel na cyangwa kuja muri Australia mfise 5,000 naho nyene bwo ari personnel kubera musanzwe abandi bantu bafise amafaranga nkayo bashere kuja aho hantu canke barayakoresheje baragiye ibishize ama comment bashoye kukwishura ugasanga baragwaye umuco gusunja n'ubwo je no guha kandi navyo kandi urashobora no gushakisha by the way ntabwo ari jewe jenyene mba ndabizi. Hanyuma kandi jewe nta muntu nsoruvingira ikibazo ciwe ngo wenda gumutaha utangure ngo mpa visa yawe ngo mpa dossier yawe ndagusabire visa. So ni hahandi ndaguha inyishu novuga generique ushobora kwisomera kuri internet cyane undi yoguha. Bo niyo mpamvu rero nabonye umwanya wo kwirirwa ndiko ndasoma ama message ntukana n'abantu imbonerakure vyiza no ukoresha ibindi. Hari ibindi vyinshi mbafise nokora umwe gusoroma ahandi ma video ndakora kuri YouTube ndafise ibindi bintu bindaza ishinga. So vyiza no kuntomara umwanya ndi muri ayo ma message. Sawa mugira umunsi mwiza. Bye bye.